ndabaramukije bene data, amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo nabane n'umwe wese. Ndashimiye Imana kubw'uyu mwanya Imana iduhaye kugira ngo dusubire kuganira ku majambo yayo. Imana nihabwe icubahiro. Uyu munsi turi kumwe n'umushitsi Yesu yaturungikiye hano, yitwa Kangondo Donavine. Ni umushitsi aheruka kwimukira muri komine yacu. Imana nishimwe, ishishikara kuturungikira abakozi bayo. Uyu munsi rero tugomba gufatanya nawe kuririmba iyi ndirimbo yo mu Kirundi ya 36. Turaririmba mu izina rya Yesu, ariko imbere ya byose reka dusenge. Urakoze mwami Imana, umuntu tugiriwe, nuko ndagushimiye cyane ko ari wowe wabigeze. None Yesu ngwino udufashe, ukorane natwe. Mwami Imana, mpemu wawe yera turongore. Ndagushima ko uvyemeye kandi bidukoreye gutyo mu izina ryawe ryera Yesu. Amen. Undengane mukiza we, umvukonganya awugendera mu bandi, nanje ntusige. Yesu 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 mukiza, ndagomba umvukonganya awugendera mu bandi, mukiza nanje ntusige. Makwegera intebe yawe Yesu, mabw'imbabazi, ngupfukamiye mbabaye mwami, kukwizera. Yesu 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 mukiza, ndagomba umvukonganya awugendera mu bandi, nanje ntusige. Nawundi no kwizigira, ya ni wewe ngomba
dusome ijambo ry'Imana riri mu gitabo c'Abami ba mbere igice ca gatatu. Turasoma amajambo amwe hariya. Abami ba mbere igice ca gatatu, turasoma mu izina rya Yesu Kristo duhereye ku murongo wa mbere. Maze Salomo asabira Farao umwami wa Egiputa, arongora umukobwa wiwe, amujana mu gisagara ca Dawidi, gushitsa amaze kubaka ingoro yiwe bwite n'ingoro y'Uhoraho n'uruzitiro rwo kuzitirira i Yerusalemu impande zose. Maze ico gihe abantu batangira ibimazi ku mpinga z'imisozi, kuko gushitsa ico gihe atangoro bari bwubakire izina ry'Uhoraho. Kandi Salomo yakunda Uhoraho, akagendera mu mabwirizwa ya se Dawidi. Mugabo yatangira ibimazi ku mpinga z'imisozi, akosereza imibavu. Bukeye umwami Salomo aja i Gibeyoni gutangira ibimazi, kuko ariho hari hakuru ku zindi mpinga z'imisozi. Nuko yosereza ku gicaniro caho ibimazi 1000. Kandi Salomo akiri i Gibeyoni, Uhoraho amwiyerekera ku musozi mw'ijoro, amwiyerekera mu nzozi mw'ijoro. Nuko Uhoraho nuko Imana iramubarira iti, nsaba ico ugomba ndakiguhe. Salomo arishura ati, wagiriye neza cane data umusavyi wawe Dawidi, kuko yagendera imbere yawe mu by'ukuri no mu by'ukugororoka, agutunganiye mu mutima wiwe, kandi ukaba waramugereye kuzomugirira neza cane nk'uku, ukamuha umwana wo kumusubirira ku ngoma nk'uko biri uyu munsi. Nuko none Uhoraho Mana yanje, jewe umusavyi wawe wanyimitse mu gishingo ca data Dawidi, naho nkiri umwana muto gusa, sinzi iyo bija n'iyo biva. Kandi jewe umusavyi wawe ndi hagati mu bantu bawe watoranije, ihanga rihambaye ritoharurika canke ngo rimenywe ubwinshi bwaryo. None rero jewe umusavyi wawe numpa umutima w'ubwenge, nshobore gucira abantu bawe imanza, menye gutandukanya ikibi n'iciza. Imana nishimwe. Uyu ni umusavyi w'Imana Salomo. Yari umwami nk'uko tumaze kubisoma, yari umwana wo kwa Dawidi, yamusigariye mu gishingo atwara ubwoko bw'Abisirayeli. Salomo rero Bibiliya iratubwiye ngo yari umwana muto, yari akiri muto, igihe aja ku ngoma yari akiri muto. Mwese kandi murazi neza iyo umuntu akiri muto hariho ibintu aba ashoboye n'ibindi aba adashoboye. Salomo aja gushikanira Uhoraho Imana, ngo agenda ku mpinga y'umusozi. Uyo musozi yagiye i Gibeyoni, ngo niho yagiye gutangira ibimazi, ngo kuko ariho hari hakuru ku zindi mpinga z'imisozi. Yagiye i Gibeyoni gutangirayo ibimazi. Hanyuma ngo agiye gutangira ibimazi, Uhoraho Imana ngo aca mwiyerekerayo mu nzozi. Biboneka rwose yuko yaryamye. Hanyuma rero sinzi iminsi bamazeyo, ariko yararyamye arasinzira, hama mu nzozi Imana iramwiyereka. Imana ishimwe. Imana ishimwe kwiza ivugana n'abantu mu nzozi. Iyo abantu basinziriye imibiri ikaruhuka, ariko Imana nayo ikabasha kuvugana n'abantu bayo. Imana rero ica ishikira Salomo iramubarira, ayiti mbarira, mbwira ico ukeneye cose ndakiguhe. Haleluya. Yari yanejereje Imana, yari yashikaniye Uhoraho, yari yaje ku musozi w'Imana ahatangira ibimazi. W'Imana icira irururuka iti, mbwira ico ushaka cose ndakiguha.
nawe ngo aca amubwira ati nyakubahwa Mana data, urabibona ingene wahezagiye data Dawidi ukabana nawe, nanje heraba ni jewe ndamusubiriye kuko wari warabivuze yuko mu bana biwe atazobura uwo gusigara ku ngoma. Ati none heraba Mana nyaguhoraho, abantu wampaye kurongora ingene ari benshi, nanje nkaba nkiri umwana. Ati none ndagusavye umpa umutima w'ubwenge kugira ngo nshobore gutandukanya ikibi n'iciza, nshobore gucira imanza aba bantu. Imana iravyitegereza, irabiraba ati uyu muntu koko asabye neza. Imana ica dushishikaye gusoma turabona ngo ingene Imana yabimuhaye, kandi icamubwira iti nibyo utansabye navyo. Haleluya! Ati nibyo utansabye navyo ndabiguha. Imana ngo ikimubwira ngo ndaguhaye n'ubutunzi kandi ndaguhaye n'icubahiro. None harabandanye ramubarira ati niwashishikaye kugendera mu mabwirizwa yanje, ati nzoguha n'ukuramba. Imana nishimwe iyo umuntu amaze kunezereza Imana. Oh haleluya! Umuntu amaze kunezereza Imana, Imana ikanezerwa, nayo ikimusukira ikamugabira. Imana buriya ntiyishura ku masengesho yacu gusa, ariko kubw'ubwaguke bwayo n'ubunini bwayo n'ubutunzi bwayo iraguhana vya bindi navyo utaba wayisavye. Imana nishimwe. Salomo agira ikiganza ciza ku mwami. Mwami Imana iramuhezagira, imuha ubwenge, ashobora gucira imanza ubwoko bw'Abisirayeli. Tuca turabira hamwe ingene Imana yo mwijuru yamushoboje gucira imanza aba bagore babiri bari babyaye abana ngo bari maranzi ibiri ngo zaba mu nzu imwe, hanyuma umwe aryama ku mwana wiwe, uwundi nawe aca asinziriye wa mwana akomeye, baca baramwiba baramukabira. Inshuti zanje bakunzi, aho muri hose muriko murankurikira, uyu munsi nzanye icigwa kivuga ngo Imana uyisavye irumva. Imana ni umutunzi w'ikigongwe cinshi. Imana ni umutunzi wa vyose. Imana irazi kuguha ico wayisavye, kandi irazi no kuguha ca kintu utayisavye, upfa kuba wayinejeje gusa. Haleluya! Imana yanezerewe n'ukuntu Salomo yasenze. Imana yanezerewe n'ingene Salomo yayishikaniye. Imana, umutima w'Imana uwunejeje inshuti yanje, nukuri ntaco Imana itogukorera. Kugira ugerageza kurondera ubucuti hamwe n'abantu n'abandi, urondere bucuti hamwe n'Imana, urondere kunga ubucuti n'Imana, urondere kunezereza umutima w'Imana, urabe nayo ingene izonezereza umutima wawe. Hari ijambo ry'Imana rivuga ngo nkunda bankunda, ngo kandi abandondera udahumeka bazombona. Yesu nashimwe, guhora hakunda bamukunda. Haleluya! Salomo yari yaragendeye mu byose Dawidi yakoze ibyo umwami abona ko ari byiza. Haleluya! Ngo yubaka ingoro y'Imana, yubaka n'ingoro yiwe. Yesu nashimwe. Kandi ikindi naco yarisobanukiwe. Igihe Imana yavuga ati nsaba ico ushaka, yagiye yisobanukirwa, aravuga ati jewe urabibona ko wangiriye neza. Mwami urabibona ko wampaye akazi kanini, ariko ako kazi kanini wampaye, ariko naho biruko ndi muto, ndakeneye inkomezi zo kubikora, ndakeneye ubwenge bwo kubikora. Ariko kubw'ubuto bwiwe ntiyamenye, yasenze muri make, yasavye ubwenge bwo gukora igikorwa kimwe cyo gucira urubanza abantu. Mugabo umwami ntabereyeho gucira imanza gusa, umwami arafise n'ibindi bikorwa byejwe. Umwami akazi kiwe ni ugutunganiriza abantu mu mpande zose. Bashobora kuba bafise ikibazo gisaba ubutungane, guca urubanza rubereye. Bashobora kuba bafise ikibazo c'inzara,
ugomba kurisha abo bantu bose uzobigenza gute? Bashobora kuba bafise ikindi kibazo, ingwara nyinshi cyane zateye, uzobikika gute? Ni ibintu byinshi cyane bishobora kwaduka mu bantu urongoye, kandi bose bisaba kubitorera umuti. Imana ishimwe. Salomo, Imana iravuga ati unsabye ubwenge, unsabye byiza, kutansabye ko abana bawe bapfa, bambe abansi bawe bapfa, ntusabe ibindi byose, ariko ukitwararika igikorwa canje, reka ndaguhe n'ibindi byo kugirira ikimazi. Ati ndaguhaye icubahiro. Bene data, mumenye ko abantu bose muri iyi si bakunda icubahiro. Iyumvira umuntu yoba atwara ariko abantu ntibamwubahe, ntaba afise icubahiro, ibyo bintu byobabaza cyane, no gutwara ntiwona bishobora. Kandi ikindi naco, iyumvira iyo muntu agiye gutwara ari umwana afise imyaka mike, akeneye kubaho, akeneye kuramba. Ivyo navyo nuhoraho abitanga. Aca avuga ati kutansabye ko abansi bawe bapfa, nzoguha n'ukuramba, nzoguha n'ubutunzi, nzoguha, haleluya, nzoguha icubahiro. Imana ishimwe. Data nahabwa icubahiro kuko dusenga muri make ariko akaduha muri byinshi. Dusenga mu bukene bwacu canke dusenga mu buto bwacu, ariko we akatwereka ko ari umwami abona n'ibiri kure, akatwereka ko ari umwami atunze, akatwereka ko ari umwami yagutse. Imana ihabwa icubahiro. Imana dusenga irumva, nawe shishikara kwibwira, ariko ndakwibutse ngo ntiwibagire kumunezereza, ntiwibagire. Sinzi kumunezeza kwawe ko bari ukuhe, ariko unezereza umutima w'Imana, nawe izokunezereza mu bindi byinshi. Mwibuke ko ngaha Salomo ataragiye icyo yaragiye gusaba, ngo yaragiye gushikanira Imana kuko yamugiriye neza, ariko mu nzozi Imana ishamwiyereka. Yesu nahabwa icubahiro. Bene data bakunze, umwami amenyera kuri byo twiyumvira. Hagiye amubaje ati ugomba ndagukorera iki? Imana yarabona ikiri ku mutima wiwe, yarabona ingene hangayitse kubona ari umwana kandi ahawe gutwara abantu bakomeye, ariko asobanukirwa ati n'Imana ingendeye. Naho yabibonye amaze kuva mu nzozi, yaravuze ati bya bindi mbonye n'inzozi, nari mu ndoto kumbe. Ariko mu by'ukuri Imana iragwereka ko yamukoreye ibirenze ibyo yasabye. Imana rero nibaha umugisha. Tuca turabira hamwe ingene babagore yabashirira urubanza, ingene yabashirira urubanza. Imana ishimwe. Imana yacu irakora, irumva kandi irishura. Imana nibaha umugisha. Amen. Amaso yawe mwana wanje, Ewe wa mwana we, mbega udutoki twiza. mwana wanje yavyibushe we, Ndabira neza iminwa yavyibushe. uyu mwana mwasa nanje kweli. Umutwe wose umenga ni jewe mwana we, eheze intoke mana, eheze intoke. Mbega uyu mwana nka kibono ndakuvye bo. Nuri mwana wanje, umwana wanje nawe mu gutekereza mana, ntakakaza. Mana warakoze. Ariko gaye mu mwana wanje niyakura azoba umwana mwiza kweli. Yashe nzotangura kumugaburira amazi amezi 4, ndarondera ibyo kumuha. Mbega amahera yo ndayakura he ko ivyo byose bisigaye bizimvye. Yemwe ni nk'ubu buzima nyene umuntu aronka yacumukuye. Yavyibushe cyane yewe. Hino ndayuko ntiyavyibushe. Kana aka kazi kumara yaba kaho ni hatari. Ngene ushaka kuronka umwana utagira n'ico mugaburira. Bashobora ubuzima nzobukugwamo n'iki. Vyibuha mwana wanje, vyibuha. So wawe warakugaburira by'ukuyo.
ndanezerwa cane ukuntu so wawe ampa amahera kugira ngo ndakugaburire. Yo mbesha wewe waraguha amahera ega je ntampa jarama kweri. Se wiwe afise amahera pe kandi ntaca ndyana. Urabona ko n'umwana wanje avyibushe, amuha ivyangombwa vyose, amata. ngana je nzorondera ashaye ngenda yamukura mu asha ndebasha nzogira gute. Ariko nzobirondera mahera nzoyaronka tu aronka ivyangombwa vyose kai mwana urabona onka kibondo yavyibushe, amaguru yose yavyibushe. onka Yo so wawe arakugaburira vy'ukuri. okay ntaco ndamuburana. Yama rero kibondo ryama reka ndamwose gatoya reka je kwitirura yishega cyo yanyishe. Hewe reka tujyame jo turabe ko buca tukirukanga guhangayika ngo tujyame. Mwana ndasha yiryamira agaca yisinzirira nanjye nisinzirira. Mbega yemwe naryamye gute uyu munsi naryamye nkwereye neza reka nikanga nja kuronsa umwana. Onka mwana onka yo mana we mbega umwana wanje yabaye iki? Yo bebe yewe gaye kada yo umutima ntutera mbega njahe yo mbega vyabaye bitega mana ye yo namuryamye ko ndabigira gute oya ndazi ngenda bigenza reka ndabe ko wa wundi nawe agisinziriye reka ndabizi ngenda bigenza uyo kandi amushije mu ntoke nanje ntwara ujya ngo akomeye. nta na kimwe aza kumenya. Ndahatswe mbega nari kubigenza gute? Nta na kimwe aza kumenya. Ntuzacasinziriye ibara. Onka mwana onka. Nuwaranse mbega nibiki? Erega umwana yaramenye utari nyina. Ariko ntaco reka ngume ndamunyegeje. Sikaza akomeye nzomuha n'amata naho yo kwanka kunywa nzomuha amata. Yego mbega ye ahaza kubimenyera mbega nza kugira gute? Ndabizi ngenza kubigira nzakuguma mvuga ko ari rwanje none araza kubimenya. Abana ntibasa ntabyo aza kumenya. Mbega nzokwikangura ryari reka mwana wanje ni aravyutse ndahomera kandi amenyekeze ndamufuke. Mwana ibi ni biki? Yemwe ibi ni biki? Yo umwana wanje yewe kwadahema byagenze gute? Umwana wanje yapfuye. Yo yemwe mwabantu umwana wanje yapfuye. Yapfuye kera? Byagenze gute ibintu ga yemwe? Byagenze gute? Oya ntibishoboka umwana wanje ntibishoboka. Oya sindavyemera umwana si gwanje. Umwana wanje yaravyibushe
yari munini, yari afise inda nini, yari afise amaguru manini. Ehe no mu mutwe siho. Oya n'imishatsi siyo ndayibonye. N'amaso, amaboko n'intoke n'amano siwe na gato. None umwana wanje Gahimu yagiye he? Byagenze gute? Uyu mwana yapfuye atari uwanje. Uyu wanje yagiye he? Siwe nambara gato. Ehe n'iminwa siwe, n'amaso siwe. Oya, nzi kuraba wa mugenzi wanje yemera. Oya sinshobora kubyemera. Yewe umugenzi wanje. Nsanze umwana wanje yapfuye. Ntibikunda. Mandabe. Oya mandabe. Wari nabyura. Ndabuze umwana wanje. Nsanze umwana wanje yapfuye. Ariko si uwanje. None wafise umuntu apfuye. Biragusha gendera bije nifite wanje. Oya nzana ndabe. Umwana wanje ndamuzi mu ruhanga, ndamuzi mu mutwe. Ndamuzi no mu nda hose ukuntu umwana yameze. Iyo wamufinze n'akazi kawe je wumvise ni wanje. Oya sinafite umwana yonze nkuko. Zana ndabe. Jefisi wanje. Nimba wo yapfuye ni wawe Jefisi wanje. Oya ntibikunda niwe twari kumwe ngaha muri iyi nzu, niwe twari kumwe ngaha. Niwe tubana kandi oya niwe dukwana n'ubumaraya zana ndabe. Menye wamushize wawe Jefisi wanje. Uwo yagiye uri he? Jewe niwe wanje. Nibikunda ko nemera ko ngumya umwana yapfuye kandi gwanje yarakomeye. None niba wamujyanye ko jewe wanje ndamuzi isura none kuguma umupfuka. Murabe uwo ni gwanje. Yo wabonye uwo ni wa mwana wanje we ndamubona n'umutwe. Uyu ni wanje. Uyu ni gwanje yakungura kwana kwanza. Hoge uyu ni wanje. Ntabwo nshobora kwemera ngo tugende ducira urubanza. Tujahe genda wewe jewe ni gwanje. Ngo tugende ducira urubanza ntishobora katugende. Dutunganirize mwami wanje dutunganirize. Umwana wanje ramfise umwana yapfuye. Umwana wanje yarakomeye, uwo mugore nawe twabana mu nzu yamuryamye ko aramwica mwijoro acaranza azasinziriye acantwara umwana wanje. Kandi umwana wanje mwami wanje yari umwana byibushe, yari umwana ameze neza, yari umwana ntibasa n'umwana hose nenda muzi hose ku maso ku minwa hose no mu mutwe nari ndahazi. None yanyintwaye umwana wanje muzima, umwana akomeye, umwana yapfuye. Dutunganize mwami ntabara umwana wanje ntabara umwana wanje mwami wanje ndagusabye ngo ntabara dutunganize umyakira umwana wanje muzima rero ubu yapfuye n'ikizira cisha make numvise reka numvirize nawe make Nyakuba uyu mugore ngo makuru ntwara umwana yarajyanye umwana wiwe nambaye amujyanye ko sinomyica mu yamukojeje abonye yapfuye noraje gutorera uwanje akome ngo ni wiwiwe uyu si wiwiwe wakomeye niwe wiwanje. Oya nuwi wanje nyakubaho cyo urubanza uko rukwiye musabira umwana wanje. Uyu ni wanje ngo murabe turasa n'amaso n'amatwi ni jewe. Ibintu byanyu numva bikomeye. None icemeza ko umwana yari kwawe uwakomeye iki cemeza n'igiki. Jewe nje natangwe kuvyara. Umwana wanje yarakuze gusumba uyo yavyaye mu nyuma zanje jewe natangwe kuvyara. Umwana wanje yarakuze yaranavyibushe no kuvyibuha nawe we yari cemeza ko umwana ari kwawe n'igiki. Jewe uyu mwana nyakubahwa ni gwanje naho woraba amatwi turasa uravye iminwa ni jewe umwana ni wanje. Urubanza numva rungora guca kabisa. Urubanza rurangora. We Yohana zanira inkota ngaho ugenda bacira urubanza urumva umwana umwe yapfuye reka twice n'uwo mwana wundi hanyuma mwese mutunga bapfuye niko muranora uceceke. Oya nyakuba nyakubahwa ubivuze ko tuvuga tumubura twese tumubure twese zana bamwice kabisa. Nyakuba jewe hafi yo mwana apfa ndemeye ndamuhebe ariko nzogume ndamuraba ndamubona ari muzima ndamumuhebeye. Yego nyakubahwa urumva ko yabyemeye ko bamuhebeye mumpe ndamutwara ubundi we gwanje umva ko ndamaraye yari wanje mugabo ndamuhebye hakapfa ndamuhebye sinokwemera kubona ariko bamuciye mu kubiri nzoza ndamubona n'amaso yanje mugabo ugende umugumye ndamuguhebeye. Areka wa mwana ndagutwaye kareka ntabyamenya yemwe ndabiweje imvugo zanyu zirabaranga uyu mwana nyenewe namubonye mufasoni sawa
mumwice yicwa yo ndabonye ko umwana ari wawe uyu nawe yifuza ko umwana tumwica si uwiwe yo urakoze nyakubahwa tora umwana urakoze tora umwana wawe yapfuye tora umwana wawe wishe shikira umwana umwana wawe wawe yo urakoze nyakubahwa urakoze mwami urakoze yo umwana wawe uyu ni uwanje yo urakoze ndagushimiye kandi ubu nciye n'ubwo ndagushimiye mumva imbere mugende oya yari uwanje nyine Yesu nashimwe duhejeje kubona rero ingene umwami Salomo Imana yamuhaye ubwenge nk'uko yari yarabisabye ntibyari byoroshe kugira ngo ashobore gutorera umuti w'abajya abagore babiri bari bafise ikibazo baje bamugana ariko ku bwa bubasha bw'Imana na bwa bwenge bw'Imana yashoboye kuronka ubwenge bwo gucira imanza bari abagore kandi bene data bakunzi twibukanye yuko uriya mugore umwana we yari asiganye ikiziga cy'umwana kandi mu by'ukuri afise umwana akomeye iyo atari guhaguruka iyo atari kubona ati uyu mwana si gwanje ni ukuri uyu mwana si gwanje ndamurabye umwana wanje ntameze uku yari kuguma yidodomba yari kurira ariko acagira umugambi atereka mpaguruke reka mpaguruke ngende ndabivuge bija habona baducira urubanza mbega we gusanze bakwibye ibyawe uhora ubigenza gute mbega ucugumurira gusa ucuguma widodomba ucuguma ubibwira abandi ingorane nagize ingorane byo kumarira iki haguruka genda twari ikibazo cyawe imbere y'Imana Imana irashoboye kandi ifise kugutabara Imana ntawe uzi inzira zayo kujya yakoresheje Salomo agaca urubanza niko ishobora no gukoresha n'abariya bakagucira urubanza we warenganijwe we wibwe hariho ibyo umwansi yakwibye ingabire zawe umwansi yarakwibye urugo rwawe umwansi yarakwibye abana bawe umwansi yarakwibye ibyo waruhiye arabitwara ariko uyu munsi nje kukubwira ngo haguruka warabibonye uridodomba warabibonye urabibwira abantu warabibonye ariko abo bose ntacyo bokumarira haguruka ugende ku mwami Yesu aragucira urubanza arashoboye afise ubwenge butoserangurika ni data wa twese ahoraho icyubahiro n'icimana ikindi naco ijambo ry'Imana ryaravuze ngo muramutse muzokugururirwa murondere muzoronka nuko nyene ugira ibyizigiro muri Yesu umubwire byose ntubicagure mubwire Yesu ibikubabaza byose nawe yiteguye kugutabara no kukugirira neza Satani ntaguhende nkaho yokwereka ati biza byabaye baza babikoze biza byashitse ku mwisho raba umwana ntukimuronka ukundi aza ari mu minwe y'abandi reka nkubwire ngo haracariho ibyizigiro haracariho ububasha bw'Imana bukora Satani ashaka kukwereka ngo vyaheze raba wa mugabo wawe asigaye apfumbatiwe n'abandi raba wa mwana wawe asigaye yarapoteye raba bya bindi bimeze ukunuku raba bamaze kumwandikira ikete ryo kumukura mu kazi raba byageze byaheze umaze iminsi myinshi upfumbatiye ugapfumbatira ikitari kizima kubera umwansi yakugendeye ugapfumbatira icyapfuye kandi hirya ufise umwana wawe ndakubwira ngo mu izina rya Yesu Kristo birashoboka haguruka ugende ubibwire Yesu umwami Imana afise ukuboko kurekure umwami Imana afise ukuboko gukomeye umwami Imana aratabara umwami Imana arakiza umwami Imana aragarura ibyapfuye kwa kundi yazura arazara amaze iminsi ine mumva nibwo ashaka kuzura ivyo bintu vyawe byamaze imyaka byarapfuye Imana ishimwe ntacyo Imana itokora Imana ntukayite ubudashoboye
Imana ntukavuga ngo ibyanje byoyinanira, Imana ntukavuga ngo ibyararenze, Imana ntukayibwire. Oya, vuga uti mwami wanje ndaje kandi nzi kushoboye. Haleluya, nzi kushoboye. Uriya mugore yatari guhaguruka, iyo ashishikara kubumbatira kijya kintu cyapfuye, yari kugenda akagihamba hama bigahera. Abantu benshi cyane baramaze kubona ko ibyabo byapfuye hama barabihamba barabyihoza. Ariko reka nkubwire ngo reka guhamba, kuko ibyawe biracari bizima. Iyo yakugabiye n'ijya nyene, yaguhaye n'ijya nyene. Imana yo mwijuru irafise kukuzanira ibyawe byatakaye. Satani ntakakwigambeko, ahubwo Satani cakora akumvisha ngo birekeraho, ngo nta kundi bigishoboka, ngo bireke. Ariko nje kukubwira mu izina rya Yesu Kristo ngo haguruka, genda ubwire Yesu uti Yesu, ukuboko kwawe ni kurekure ndabizi. Ukuboko kwawe kwakuye Lazaro mumva aba muzima, ayongera kugenda genda. Ukuboko kwa Yesu kwagukuye muri bya byaha byari byarakuzikami, byari byarakuzingazinze. Uyu munsi ukorera Imana ni kubwa Yesu. Ukuboko kw'Imana kwarakoze ibihambaye. Uyu munsi uri muzima uvuga Imana. Kujya nyene kwabikoze, n'uyu munsi niko bikikora. Ntangarize Satani ndamubwire ngo iby'abana b'Imana ntibipfa kuribwa, bapfa kuba bahagurutse gusa. Ikuzimu haratigita, ibintu byose bikarekura mu izina rya Yesu. N'ibyawe byatakaye birekugwe mu izina rya Yesu. Ubwo uri kurumva buno butumwa, ufatanye nanje mu kwizera, uvuga uti kiriya kintu nikirekugwe mu izina rya Yesu. Uti kiriya kintu na kiriya na kiriya na kiriya nibirekugwe mu izina rya Yesu. Uvuga uti umwana wanje ari mu minwe y'ubundi namugaruje mu izina rya Yesu. Kandi araza. Haleluya. Ashobora kuba ari umwana, ashobora kuba ari akazi bakurenganije, ashobora kuba ari amafaranga bakwivye, ashobora kuba ari ibindi byinshi bagutwaye. Haleluya. Ariko dufise Imana. Imana ishimwe. Imana iriho, Imana irumva, Imana irakora. Imana nihabwa icubahiro. Imana yacu ni nzima. Imana yacu ni nzima. Bene data, reka dusenge. Wewe gusa ushireho kwizera. Tugomba kugaruza ibyo umwansi yatwaye. Tugomba kugaruza ukuboko kwa Yesu kurekure, kugende kunyiganyize biriya bintu byose, ibyawe byose bigaruke mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Haleluya. Urakoze mwami Yesu Kristo. Urakoze data usumba byose, wowe uri ku ngoma, wowe wamyeho kandi uhiruze. Haleluya. Mana uriho, ndagushimiye cyane. Ubasha bwawe, inkomezi zawe ziracyari zazindi n'uyu munsi. Haleluya. Ndasenganye na mwene data uyu nguyu, abadayimoni baramwibye, Satani yaramwibye, yamuhengere asinziriye. Yo mu izina rya Yesu, uturinde rino tiro rituma ibyacu bigenda. Uturinde ritiro rituma abadayimoni badukezerako. Uturinde ritiro mwami Yesu Kristo ridutuma dufumbatira bapfuye. Uturinde mwami Yesu, mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengeye mwami Imana kugira ngo uyu muntu yibwe, umusubize ivyiwe mu izina rya Yesu. Turasubiza Satani ivyiwe mu izina rya Yesu. Ibyapfuye turabisubiza Satani se w'ibipfu mu izina rya Yesu Kristo. Turagaruza ibyacu bizima mu izina rya Yesu. Turagaruza ibyacu bizima mu izina rya Yesu Kristo Munyanazareti. Urakoze mwami Yesu. Nasenge uyu muntu yihebuye, yiganyira, yiririra. O data, umwumve, wumva amarira yiwe, ubone ica kugomba ko maze umwishure. Haleluya. Wabwiye Salomo, uramugendera uti mbwira ushaka ndagukorera iki. Mana n'uyu nawe mubaze utugomba ndagukorera iki. Haleluya. Kandi wumva gusenga kwiwe, ukwinginga kwiwe mu izina rya Yesu. Ashobora kuba agwaye, mwami Yesu mukize mu izina rya Yesu Kristo. Data ashobora kuba amerewe nabi mu bundi buryo, ariko muri byose Yesu wiyerekane nkuri nyabushobozi. Urakoze ko wumva kandi wishura. Mana ngushime kubyumvise kandi kubikoze. Ni mu izina ryawe gera Yesu nsenze kandi nshima. Amen. Uhoraho Imana abahezagire. Mwari kumwe na Françoise Habonayo. Inomero za telefone ni +46 768 0065 46.
kandi iyi shene turiko turavugira ko bene data ni shene Habonayo. Imana y'ububasha ibahezagire mwese, amen.